kora indirimbo nyinshi Gabriel n'uburyo amikoro make niyagajije hajya bavuga ngo akarizo kiyagaho gahambya niyagajije aho mpambike yego uyagaje aho hambike yego nakoresheje uburyo mfise nitanze uko nshoboye kujya niko ngana kugira ngo ndabahe igikorwa nka kijya narifunze naremeye ndisonzeje mbega uzi yuko maze gukora hafi ibiganiro bigaje nirigwa inzara yego nirigwa inzara yo kugasanga nayo nari mfise nacoresheje kugira ngo ndonke déplacement kuri déplacer aho hantu mbangiye ariko nkemera nkirigwa inzara no kwitanga kudasanzwe ndinakubwira ko no mu biganiro ngenda amuna piga odi kubera ikutotera gaoda ati kaka kajya karato kawe nabonye ni keza ego jana ni dream panaro nabonye hanaka nako karato nakawe canke nakuwateye odati ntizangende nakiwanje ntubona ko gasudiriye ako gakoti koko gute kumengo ni keza cyane ako gakoti tuvugishanye ukuri tubeshe nakiwanje yabo nico kintu nakunda kuronka ariko ni kenshi tumaze gutwara indirimbo ku radio bigahera tuzitwara ntibigere banayivuze n'abandi turondera ati kaka imadi uramaze kwitwa madi sindaronka kanya kubera utumedia tuwandi ko ndakora nitwo tuguma tumfatira nando nivuza kwitwa meze gute abandi ukaza ukamubwira ati kaka ngari abazika kitukango basi supporting kidogo tumugashira kuri stat swata kandi yakibonye mbere akanakubwira ati gikorwa cawe ni ciza ukabura rero iyo byaciye umuziki neza yatanguye ryari watanguye ryari bavuga ati je burya ngira nkora umuziki ko ndakuzimo 2019 yego igihe tugiye muri cakirori kuri one people mbe hajya byari bimeze gute bakwivye karanga muntu baganye baga telefone katagira battery yari ntuze feel of concert yari feel of concert kuri one people ajya mu Gasenyi bakwiba telefone yari jewe na Landry na wewe nande yari na ba Malove bose no bari yego barakwiba telefone na karangamuntu waragiye kwirondera mu gitondo oya mu gitondo sinagiye ahubwo haciye dejour ari umuntu yaciye ayinzanira muhira ambwira ngo yayitoye ngo mu gatondo kandi uwo munsi gituma je ntagiye ni kubera imvura yari yarayira imvura yaciye igwa ariko karangamuntu yanje bayinzaniye imeze neza ta mvura yagiye ko byaranyobeye tunatwe karangamuntu kanje ndakabika ndavuga urantabaye nta kundi genda ngo dugukurikirana dutahure neza yuko ukeneye uri kurakora kugira uronke manager cyangwa uri kurakora kugira utera imbere bigende neza ta muntu arinze jewe ndiko ndirondeza mwaye ariyo yose nzoronkeramwe ni mwaye nzoshima ariko ndashaka abansponsoriza abadufasha kugira ngo turabe natwe ko twogera imbere kidogo nico kibazo kumego kirafise nabandi bantu musanzwe gives abantu benshi tunaregeye bajya banduta ariko barafise aho bageze nubwo banduta kandi nta wigera ashika kuri niva avuga ati handi satisfy nta ubaho umwe wese aguma ashaka kurondera kugira ngo arabe ko yorenga hajyari yego ego cyane hajya rero wari uri mu muziki wari watanguye kimya kwandika narandika indirimbo ziwanje kandi wowe patse matwa sumira ngo warigeze guta ikaye ngo yari yanditse ikaye yari yuzuye ngo indirimbo wari wanditse ikaye ngo yari yuzuye ngo indirimbo ngo ujya ngaya ngo guma yandika ngo ari usaguma yandika ubu naraci ikaye ntiyatakaye ahubwo ni petit frère yayigurishije ku botike kujya bagurisha impapuro zo gushiramo zo gutekeramo isukari petit frère rero yatoye ibikaye yatoye amakaye ni kuvuga amakaye bijya byibinjana urumva we yarapoperanyije atwara ku botike acuruza ku kiro nagiye kubimenya yuzuye ikaye wari wanditse zari nyinshi love akapera gato kuri back in love naraye nkozibada rimwe nzo kwama nicuza kubera izibia wa mwana yaraya nkati ye mbega ngire gute muri yo mudu nyene mad nzogukunda kugeza kwiherezo ibigumba nico bintegeka naraye nkozibada kubera izibia wa mwana yaraya nkati ye urumva ko bifitanye wanduye aba ex banje banyamiza mu marira
undemere umunezero wanje ugukunda ntibibaho anananina kumenye ndazigugagandumiriye Please don't break my heart, never leave me oh. Ngaya Wallace umeze neza bro. None kaka iyo imeze neza, none iyo note waduge. Iyo note ni note yakangahiye. Hano handoti yaba exe banje banyamiza mu marira ondemero munezero wanje. Iyo ni jwi yakanga. Je ne sais pas ngira ngo ni jambe. Ni baking. Oya. Oya umunari. Ngaya Wallace. Oyo. Safi. Meze neza. Uraberewemo. Asante. Cyori wambaye ikabutura nk'intuze. Nkiki. Kabutura mbega kabutura mu bwoko bwa sinzi umengo ni Chanel nimba ari Chanel ntumba kandi ziga nizo zigezwe. Je ne sais pas je narambaye tubisanze. Ego ramutsa abakunzi ntiwabonye commentaire abakunzi nama commentaire wabonye ngene ngo karirimba neza kwe ngo gasa nabi none usa nabi sinzi umwe wese avuga ikintu bivanye nuko akibona ari abambwira ko nsa neza abantu tuba dufite choix zitandukanye duhitamo gutandukanye niyo mpamvu urumva umwe wese kandi afite liberté yo kuvuga uko ashaka uko yishaka. Ego Ngaya Wallace ubu rero uri mu bwami bwa koresha umwanya meka si bimwe twazamura oya si bimwe mvumbure ejo ubu uri fresh uze gutora umwana nyahamuka cyo wiwe. Ngaya Wallace umeze neza ari ndashima meze abadukurikirana wabakire gute ikigano ca mbere twakoranye ndagusanze muhira watwaye gi wabonye gute abantu wabonye bakwakiriye gute kwanza? Ni neza n'ibintu byo gushima. Ego urabakunda none ubona arabasheri bawe muzobandanya mwibera kumwe tuzobana tumi kujyanye. Ego cyangwa uzovuga ati reka tubana uko biri kose tuzinanye. Tubana tuzinanye gusa nyene umuntu abantu turigana kwisi no kwigana rero uca usanga abantu uko umuntu ica kubwiye kawaida hari ikintu bita kuyupdatinga mu mutwe ukikuramo ikintu cinzigo. Ego umuntu akweretse ikibi ntumusubize nabi gusa vyarengeranye je ndagusubiza nabi. Ego Ngaya Wallace new generation ni new generation n'abantu bakorana ingufu kugira ngo barabe nabonyene ko boshika hajya abandi bashitse. Ariko hariho aba new generation usanga arabanebwe. Nta bunebwe ahubwo bica bivana nuko umuntu programme yiwe ihagaze kubera umuntu urashobora gusanga je ndiko ndaririmba nkongera nkakora ikimotari maze gukora ikimotari urumva umwanya mba mfise ni wa wundi wo gukora mwijoro nsubiye ngiye kwandika mwijoro usanga rero ibintu donc nkoresha umwanya mutonyi kubera no mwijoro ndazakenera kuruhuka niriwe ndushe urumva bica bivana naho umuntu akura agafu kugira ngo akore. Tevana no aho umuntu akura gafu. Ngaya Wallace urabona neza yuko muri aka kazi kawe bizogera ugatunga umuryango kubera aka kazi kawe ka muziki gamu na niyo ndoto yanje kubona ntunze umuryango tubayo twishimye. Mbwira karo ko muririmbyi ngaha mu Burundi atunze umuryango abeshejweho nuno muziki. Everyone warongoye wese ndakeka woba waramenye wese akaba afise umugore wamumenye kubw'umuziki amutunze kubw'umuziki kubera nivyo bindi yabironse bivuye inyuma y'umuziki. Ego Ngaya neza ufite indirimbo zigera kuri 4 nimba atari 3 ni 4 indirimbo 4 izo ndirimbo ni nkeyi ku bantu babona neza yuko yani icyo baba barimo n'igihe wowe umaze muri industry nubwo atagihe kirekire cyane giheze ariko ku ndirimbo 4 umuntu wese abiravye arabona neza yuko ari nkeyi. Wewe n'igiki cyabuze kugira uko udakora indirimbo nyinshi gabo? N'uburyo amikoro make niyagajije hajya bavuga ngo akarizo kiyagaho gahambya niyagajije aho mpambije. Ego wiyagajaho hambije. Ego nakoresheje uburyo mfise nitanze uko nshoboye kujya niko ngana kugira ngo ndabahe igikorwa nka kijya narifunze naremeye ndisonzeje. Mbega uzi yuko maze gukora hafi ibiganiro bigaje nirigwa inzara. Wirigwa inzara? Ego nirigwa inzara ariko ugasanga nayo nari mfise nacoresheje kugira ngo ndonke déplacement yo kwideplacer aho hantu mba ngiye ariko nkemera nkirigwa inzara no kwitanga kudasanzwe ku ruhande rwanje. Ego ubikora kubera ikire ni gituma wisonzesha kubera ukora ivyo bikorwa nyine. Umwe wese agwanira avenir kandi uyo munsi atakintu nakimuza gutanga. Umwe wese agwanira avenir no munsi ari habi ejo hazoba heza. Ego no munsi ari habi ejo hazoba heza. Ejo hazoba heza. Imyaka 2-3 izohera
itandatu ihere na 10 zoruma na 10 zoruma na 10 zoruma mbega urazi yuko na Yesu iwabo batigeze bamwizera yagiye kwizegwa nabo hanze na 10 zoruma urumva bizovana nuko abantu batera bakira ibintu gusa je ico maze kubona nuko uko nkora niko ntera nunguka abandi bantu bashasha c'est-à-dire abantu babandanya biyongera bantaho mu buryo mu mufuko bimera mu mufuko bica bivana nuko abagushizemo inguvu urashobora gusanga umuntu ariko arakora ariko ugasanga ntaratahurwa neza bamwe twita nk'abifise ntibaramubona birashobora gushika ugasanga ntibaramubona undi mwanya ugasanga ntararonkiye ayo mahirwe yuko agira ngo agirirwe ubwo buntu aronke na wenyene ngaya kubera kimwe bw'ama new generation mengo murarira cyane ku ma media murarira cyane ngo muraremvye ariko umuntu agerageje kuraba imyambarire yanyu agasanga mwambaye ibintu bizimvye cyane tuba twaraye inzara nka kwa kundi nakubwira ko no mu biganiro ngenda amuna piga odi kubera ikutotera gaodi ati kaka kajya karato kawe nabonye ni keza ego jana ni dream panaro nabonye hanaka nako karato nakawe canke nakuwateye odati ntizangende nakiwanje ntubona ko gasudiriye ako gakoti koko gute kumengo ni keza cyane ako gakoti tuvugishanye ukuri tubeshe nakiwanje ariko biramaze gushika ngaye Wallace muri uru rugero arimwo muri urungano arimwo agatira impuzu kugira aje gukora igano canke aje gukora video bwa mbere cyo umuririmbyi wari wese muri video arambikwa arakota arabakota arutira impuzu gusuko rwangaye we ni gute yaratiye yarakose narakose yego narondeye mu stylist nyambika siko ko wari wifunze bihagije cyane nakoresheje mu mfise narifunze nyene kubera nubundi no kwitanga ikintu gikundura citangira yego umurimvyi rino twarakoranye ikiganiro hanyene kuri numbonesha kure arambwira ararira aravuga ati nukuri ko Imana jewe ndi trend ndi hit abantu bonse nguma numva ngo rino jingo legend bikini ngaya Wallace inyuma yo gusora indirimbo wewe hagati ya trend no kuronka uburyo yaronse iki muri ivyo rino ji wewe yararonse inzoga yararonse abantu bashobora kumubwira ati ngo ndakugurira urwagwa wakoze indirimbo nziza araronka na hit ngaya we yaronse iki kimwe muri ivyo ni igihe ciwanje kirashobora kuba kitaragera umwe wese afise igihe ci turi ku murongo turatonze yazi kuvuga ko atakintu na kimwe naronze hari ivyo nungutse kubera nta kuntu ibigaragara waravyungutse yego ndamaze kuronka uwundi hira déplacement inshuro zingahe urumva narungutse ku kanoti narakaronze ngaya Lewis wo gutora ngo akubere manager uwo muha umwanya wo kwemera yuko akubera manager why not ubwo nico kintu tuba twifuza kubera tunaregeye amze baba tunaregeye manager ngo barahemuka cyane ayo makuru ntumaze kuyumva nimumaze kuyumva bajya babivuga nuko baba bafise aho babagejeje kandi bakaba babona naho babinabonyene bigejeje urumva catangura gucrea ibintu vyotuma no kuvuga kugira ngo arabe ko bigerekana ujya muntu kari mubi nico gituma babikira kandi ikindi naco nuko ushobora gusanga kuva kera ariyo target yari ifite ati mi umutanifikisha hapa nje ndamutoka nandi hoho kandi biravana n'umutima w'umuntu biravana hari abantu nubwo umukorera akantu gatonye ashima akana kari ko kose umufashije aba mu bantu bagushimira rero bivana n'umutima w'umuntu ego je novuga ko nde ndimo mu bantu bakunda gushima gose akana kari ko kose je nkoreye ndagushimira kaba kabi je kibi mbanza kugipinga ariko ikintu kibi mbanza kugipinga kubera urumva sinoca nja ngaho onya ndakumvuze ko ikintu kibi nje ndagushigikira 100% mbanza kuciga ko nkaraba tu umuntu ashobora kuba avuze ukuri cyangwa ugasanga avuze arambeshe yarandenganyije yego ariko iciza ntegerezwa kugishima yego ya ubu rero dutahura iki abantu tuko dukurikirana dutahure neza yuko ukeneye uri kurakora kugira uronke manager cyangwa uri kurakora kugira utera imbere bigende neza tamuntu arinze jewe ndiko ndirondeza mwaye ariyo yose nzoronkeramwe ni mwaye nzoshima ariko ndashaka abansponsoriza abadufasha kugira ngo turabe natwe ko twogera imbere kidogo nico kibazo kumego kirafise nabandi bantu musanzwe gives abantu benshi tunaregeye bajya banduta ariko barafise aho bageze nubwo banduta kandi nta wigera ashika kuri niva vuga ati handi satisfait nta ubaho
umwe wese aguma ashaka kurondera kugira ngo arabe ko yorenga hajyari yego abarimvyi bacu rero bisigura ko baremvye sana mu naregea turaremvye n'abarimvyi b'abarundi gusa canke no mu bindi bihugu mu bindi bihugu biri no mu bindi bihugu biriyo baruga bakora amatelefone baruga bakora amatelefone yego agora telefone yagiye gusohorwa nuko yakoze telefone y'umuntu aca umuntu arabura amahera agira amuha kubera agombore phone yiwe umupeta aca barifata utu video ikubitira ama freestyle niko kuca bamubona baramushima babona ati umwana afise talent baramutora baramumanaginga yego kandi ubu n'umuririmbyi mpuzamakungu abantu benshi rero baridoga abamenyesha makuru bo ku maradiyo benshi baridoga ati aba baririmbyi bacu niba bakeneye support ntibazi kwidandaza uremeranya n'ico kintu yuko abaririmbyi bacu nga mu Burundi batazi kwidandaza mbega umuntu yidandaza gute umuntu yarakreate page arakreate Instagram arakreate Twitter arakagerageza kuba update akazara postinga umunsi ku munsi avuga ibimwerekeye avuga ibigizike ariko ukaje usanga rero nabandi babari bagejeje gupromotinga bya bintu ariko aragira batamufashije ikintu na kimwe ico kintu je rero n'ubu gushika n'ubu nico ntaramenya amakuru ngo mu biganiro by'abari bigena abarimvyi ukazumva ngo harimo amatangazo yo kubika hari umurimvyi yasohoye indiri kuvuga amatangazo yo kubika si bibi ariko gusura uraraba umwanya ntubihe umwanya munini ukaje usanga uri kuvuga ibintu bya sinzi ari kumwe wese afise target y'ukuntu akora hari umumenyesha makuru umaze kurondera umukeneye ko support arakugara ko gangaye ama contact yabo nico kintu nakunda kuronka ariko ni kenshi tumaze gutwara indirimbo ku maradiyo bigahera tuzitwara ntibigere banayivuze n'abandi turondera ati kaka ima turamaze kwitwa madisi ndaronka kanya kubera utu media tuandi ko ndakora nitwo tuguma tumfatira nando nivuza kwitwa meze gute abandi ukaza ukamubwira ati kaka ngari abazika kitukango basi supporting kidogo tumugashira kuri stat swata kandi yakibonye mbere akanakubwira ati gikorwa cyawe ni ciza ukabura rero iyo byaciye indirimbo iduzwa niki kuri ngana indirimbo iduzwa n'abantu yego indirimbo iduzwa n'abantu ego iduzwa n'abantu bari bajejwe bajya nyene bajejwe guteza imbere ibintu bajya nyene bari muri kijya bande abantu bajejwe guteza imbere umuziki ni bande kumengo hari mice myinshi mwebwe abajournaliste baba ariko Jesse ndi umujournaliste urumuki je ndi umunyarusaku ndi YouTuber harimwo mwebwe rero mwebwe aba YouTuber abajournaliste bo ku maradiyo ari aba promoter ni benshi abanywanyi b'umuntu abafana b'umuntu nabo nyene barimo bafise uruhara kugira ngo igikorwa cy'umuntu gitera imbere yego urafite abafana gangaye nta muntu abura abafana ntawe ubaho wawe bwite personnel ushobora gusanga yuko umuntu je nakuze mfano wundi jeje nyene ubwanje wafana ndembe nakuze mfano naraduciye muri team Satura ndakeka nakwishyuye watorose jeje nyene ubwanje nakuze mfano umuntu rero nta muntu ushobora kuvuga ati afana umuntu umwe personnel donc bisaba rero ube warakoze ibikorwa byinshi wa muntu nawe atera asubira inyuma kubera hajya guheba umuntu nuko nujya umuntu ujya wahora ufana mukuri ndi muheba nuko abari karasubira inyuma wumva yuko umengo ariko guha ibikorwa bitakigushimisha yego nawe nico cyatuma umuheba inde uyu wafana navuze ko namuhevye oya arimwe mu menzi arimwe mu bana arifana wiwe personnel kandi hari nabandi wakurikira arimwe mu bantu gushika no banyenspira inde Satubi yego Satura aracakwe inspira no yego n'umuntu numviriza kenshi kandi abantu baje bavuga ngo yasubiye inyuma ngo bivana n'ugutwi k'umuntu bivana n'ugutwi k'umuntu nivyo wabashaka erega ari abantu gushika no baba bagifite target za nyandika kandi nyandika ni vyiza ariko uyishire ari imwe ari nka zibiri zitatu muri album hamubahe nibindi kugira bimwe bum 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 bose bashikirwe bose baronka yego ngaye Wallace akarere y'umuziki neza yatanguye ryari watanguye ryari avuga ati je burya ngira nkora umuziki ko ndakuzimo 2019 yego igihe tugiye muri cyakirori kuri one people mbe hajya byari bimeze gute bakwivye karanga muntu baganye baga telefone katagira battery yari ntuze feel of concert
yari feel love yari feel love concert kuri one people ajya mu Gasenyi bakwiba telefone yari jewe na Landry na wewe nandi yari na ba Malove bose no bari yego barakwiba telefone na karangamuntu waragiye kwirondera mu gitondo. Oya mu gitondo sinagiye ahubwo haciye dejour ari umuntu yaciye ayinzanira muhira ambwira ngo yayitoye ngo mu gatondo kandi uwo munsi gituma je ntagiye ni kubera imvura yari yarayirana imvura yaciye igwa ariko karangamuntu yanje bayinzaniye imeze neza isa neza ta mvura yagiye ko byaranyobeye tunatwe karangamuntu kanje ndakabika ndavuga urantabaye nta kundi genda ego cyane hajya rero wari uri mu muziki wari watanguye kimya kwandika narandika indirimbo ziwanje kandi wewe Pax amatwi asubira ngo warigeze guta ikaye ngo yari yanditse ikaye yari yuzuye ngo indirimbo wari wanditse ikaye ngo yari yuzuye ngo indirimbo ngo ujya ngaya ngo aguma yandika ngo ari usaguma yandika ubu naraci ikaye ntiyatakaye ahubwo ni petit frère yayigurishije ku botike kujya bagurisha impapuro zo gushiramo zo gutekeramo isukari petit frère rero yatoye amakaye ni kuvuga amakaye bijya byibinjana urumva we yarapopiranyije atwara ku botike acuruza ku kiro nagiye kubimenya yuzuye ikaye wari wanditse zari nyinshi tu byarakubabaje kwandika biraruhisha mu mutwe ari wewe muri wewe nyene wavyari kwandika biraruhisha mu mutwe ushobora gusanga muri ico gihe hariho nizo nari bagiye ama melody ariko lyrics ni kintu umuntu aguma yakeneye lyrics urashobora ko yandika ngaha ukibagira na melody yayo ukasubira ukaba inspire ukandika iyindi ukazamba ka lyrics kojamo kagateruriramo yego kandi ngo ngaya ngo yarigeze gukora indirimbo kwa CJ indirimbo yi warayihereza Shani Queen. Oya beat yaro bon si kuvuga ngo birasa complètement ni type of beat imwe type ari ikintu bita donc ubwoko bw'ama beat bumwe ubwoko bw'ama beat bumwe yaterura muhereza Shani Queen ntiyateruye yarakoze yandirimo none uzoyibandanya bikora nijya nyene back in love ni back in love yego yari back in love ivyo bintu navyumvise muri komire yaga na Pax mu nzu ndavuga ati ibi bintu kumengo none birakenewe cyane CJ none n'umwana mubi kuri wewe gangaye CJ n'umuntu wanje wa mbere w'akamaro n'umuntu yitanga CJ n'umuhungu wa Kimoko nimba mutabizi uyo CJ tuvuga yamukoreye ino ndirimbo amukorera n'amaririmbo uyu muhungu wacu ngaya Wallace amaririmbo umuhungu n'indirimbo kuzicinyiza amane menshi kuzicinyiza ubikora nk'utabishaka kuri kurayichinyiza mutasindiko ndacinyiza bo ndabivuze muri iyo bo langage iratugora tw'abarundi ni navyo wa muhungu Chimamanda ahora acumurako ku bantu yibaza ngo ariko aravugisha kuri naho ariko aratesha agaciro ibintu ariko aravuga langage ni tugora mu mbabare rero ndihenze n'umuhungu wa Kimoko mbe Joseph yego Kimoko Joseph mwakina amasinema muramuzi cyane rero niwe akora indirimbo z'uyu muhungu wacu ngaya Wallace witeze ryari guhagarika ibintu bya music nta namba oya muzopfu bihagaritse oya kubera iki ndabikunda bindimwo kandi iyo kundi ikintu kikaba kikurimwo ndakeka nubwo hozi biki uhura na challenge yego umuntu ahura n'ibintu byinshi byotuma rero ico kintu ariko kamugumamwo yego haragera n'igihe usanga warabitaye ukamanza ukabihagarika ariko agasubira akagera ikindi gihe ukagaruka ukabikora yego indoto zawe za music nizi gutera imbere nkatunga umuryango biciye mu muziki nkafasha abandi nubu hari abo maze gufasha kwandika donc byose birumva bibamo saba rimwe bateye imbere gusa ndamaze kwandikira abandi ibyo byose ni ibintu donc biba biriko bintera intege muri jewe mu muryango wanyu harabayemo umuririmbyi gamuto muryango wacu mama no muririmbye mu rushengero papa yararirimbye mu rushengero 4e fois mais right now ntakiririmba yego kumbe rengabirano yavuye mu bavyeyi na sokuru wanje yavuze inanga yarumesha kunanga yari umuduri yego yavuze inanga yarumesha ndibaza je tuyazi bitari bike ariko twatangwe turirimba reka tubandu dusozere turirimba kandi Back in Love akapera gato kuri Back in Love naraye nkozi bada rimwe nzo kwama nicuza kubera izibiya
wa mwana yaraya nkatiye aho nyene ye bad mbega ngire gute muri iyo mudu nyene mad nzogukunda kugeza kwiherezo ibigumbagumba nico bintegeka naraye nkozi bada kubera izibiya mwana yaraya nkatiye ye urumva ko bifitaniye isano ivyo bintu mengo isano nyabaki bo hari ukuntu neza uri kura mixa umwanditsi n'umwe ufata uri kura mixa urumva neza yuko wonabi vyona jana wonabijana ego kandi umuntu aba afise ukuntu mwaye wenyene yandikamwe donc gushika muri kano kanya n'ubwo kumviriza indirimbo ya Big Fizz yari yo yose urumva ko ari ahigenda donc bibi ego niryo banga barimvye mukoresha cyane oya hari igihe usanga wanayitaye ugatora iyindi style ariko urasanga umuntu yamafise kamere muri we ni kamere ibikurimwo kujya wafise kamere nyene yo y'ubuguruguru aga system hariya kandi kabazo kajemo imiririmbire yawe uri muri R&B mu gihe hari abandi barimvye nga mu Burundi baririmba rap yego mu gihe hari n'abandi nyene baririmba rap baponze rap bayiponda bavuga ati rap nta kiriyo twirimbire R&B twironderera inkumi wewe waririmbye R&B kubera wironderera inkumi ga bro inkumi nta target inkumi kore ku mitima y'abakobwa bigeme kore umukobwa yumvise ngo je ndirimbira abantu nta target inkumi nifitiye maze ni mariye n'imyaka ishikini 5 3 4 ndi single by'urukundo utambaza target inkumi abantu bafata kubaga system ngo nta gusa inkumi n'ubundi fendo fe bizorangira dushize umuntu mu nzu kurakomeye yego vyose mu gatondo horobona yuko system ngaye Wallace reka ndagushimire cyane tuze gusanga twatangwe no guta umurongo ko nk'ivyo bintu wenda kubwiye ngo waripimye ukuntu usanga turiko turakuvya abantu ariko gira ico ubwirera abantu bariko dukurikirana ico basaba canke ico babwira nka message no bahereza mwanya muto cyane ico dusoze Johnny Land le 27 ku munsi w'ejo indirimbo madiraja ku ma platform yose platform ziri global donc ziri worldwide za Spotify Amazon Tidal nyinshi ijiragaragara ko ndabasaba nk'ubu unya ufata karinki kwanje kagasha muri description baze bagende muri commentaire bakarabe bace bagafyonda ko bagende bumvirize mad donc badukurikirane batwiteho batwizere badutere intege donc bakora ibishoboka byose kugira ngo batuteze imbere bateze imbere igihugu mbego urabona ko ubu unyumengo ngaho mu Rwanda ibendera rya buri guma riboneka gose umengo badufase nouveau generation kandi made intaratse oya ni nouveau generation bakeni soro kivumbi nibo baguma baza kukubitira nino imitwe basekana imitwe badutera natwe rero ni barabe rero natwe batwiteho dutera turabe ko twokwinjira dutegwa duterana apana kandi ni vyiza gutera ni navyiza kubera biratuma haba challenge ariko tuguma dutegwa gusa akantu kabi gose biba bibishe cyane ngaya ndagushimiye cyane kandi urakoze kuri message uhereje abadukurikirana nibadushigikire dutere natwebwe nitugume dutegwa gusa behind camera ni Pax ati Pole ndabona umenga aragwaye agira aragwaye agira yaraye ari urucupa banyoye gwitwa nimbari ikintu nibagiye reka nshimire BH family umuryango wanje basane benshi gose ego ndabakunda cyane yari Mr Tugesho munyarusaku suto cyo Mr Vuga tuvumye behind camera Pax Alaba ciao ciao